Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 Rusama umwaka wa 2024 ishirahamwe Rwanda's Family ryaramutse ryishikira mu Gatumba aho amazi yaduze agatesha inzu n'imiryango abaho be n'amazu akanahabomagurikira. Sindayigaya Jean Claude aserukira Rwanda's Family mu Burundi yashikirije agira ati twarishikiye aho iyo miryango ibaye bidutera ikigongwe tuca twitura ku busanzwe arongoye ishirahamwe Rwanda's Family aca aduha agafashanyo twazanye uyu munsi. Twaje uno munsi kugarukira abantu bahuye n'ivyago mu Gatumba, abantu babomorewe amazu yabo yabomotse kubera amazi, abantu bahuye n'ivyago tukaba twiyumviriye tuje kubaraba. Umuntu yaciye atubwira ko twoza kuraba uko vyifashe. Tuje kuraba twasanze ari vy'ukuri abantu bakeneye imfashanyo ari benshi. Umuntu akaba ari hanze aserukira ishirahamwe Rwanda's Family akaba yitwa Yolanda, yifujije cyane gufasha abanyagatumba. Umva ico cari kituzanye gufasha abanyagatumba bahuye n'ivyago. Agafashanyo hakaba kari kagizwe n'ibiro 7 vy'umuceri, ibiro 7 vy'ibigori, n'ibiro 5 vy'ibiharage hamwe n'akabahasha k'ibihumbi 12 kuri buri muryango wese. Tukaba twazanye ibiro 7 vy'umuceri ku muntu, ibiro 7 vy'ibigori ku muntu, n'ibiro 5 vy'ibiharage ku muryango. Ku muryango umwe twagiye tubasa ibiro 7 vy'umuceri, ibiro 7 vy'ibigori, n'ibiro 5 vy'ibiharage. Tukaba kandi twongeye kandi ku muryango kandi kubaha ibihumbi 12 vy'amakara, umunyu n'utuvuta buri muryango. Hakaba n'abandi rero baje mu nyuma banditswe mugabo bobo muri liste baranditswe mugabo bakaba bararenga aho twiyumvira, bobo twaciye tugenda tubaha umwe ibihumbi 15. Igitigiri c'abahawe iyo mfashanyo n'imiryango 70. Yamuremye Alex arongoye umutumba wa Muyange wa mbere yakengurukiye cyane abashoboye kuza kubashikako, agasaba baserukiye iryo shirahamwe ko no hanyuma barose bogaruka kuko imiryango itarose yose. Tukaba dushimiye abantu biyumviriye kuza kudushikako ngaha kuri uyu mutumba, kuko twongera durasengera gose umuntu yiyumvire kuza kuturaba. Araba afise ibintu byinshi birara hanze n'ibiki bateregera n'umutima kuza kwiyumvira kuza kuturaba twege abanyamuyange. Ndamusingira ko aho yakuye Imana imwongereze n'icuri igihumbi. Batabashimiye gose, tuba turabasabira murose n'ibindi nuko n'abataronse umunsi nabo bazoze bashikirwe. Ndeko bwayo Emelde nawe umwe mu baronkeje gafashanyo arakengurukira cyane ishirahamwe Rwanda's Family mbese n'ababishoboye kubibashikanira kuko ngo byabashikiriye mu gihe bari babikeneye. Turabakengurukiye cyane aho mwakuye musubireyo mutuzane n'utundi kuko hari n'abandi basigaye bataronse bagumye bidoga yuko batashikiriwe nabone bahuye n'ico kiza cy'amazi.